ngiye guhunga najabukiye ine Kiremba nisunze iyo abavyeyi bari aho nashikiye mpungutse nashikiye ku musozi wa Bwica subira ahomba ariko utwo narifise mu nzu nasanze ataturiho nk'uduharage twari mu nzu twose nasanze basahuye utuntu twose nari mfise nasanze bamaze kudusahura ntavyo sinomenya babitwaye abariho kuko iyo urimo uriruka ntuheza ngo uhindukire urabe inyuma barimwo baragusahura honyene wewe ubabaye amagara yawe ntubu kibabaye ivyo usize inyuma. Mu bijanye no gushumbusha ababuze ababo hoba ikigega bagashiramwo nk'uwabuze dufate nk'uwabuze umucanje wiwe akavuga ati jewe kirya kigega ndagenda nkikorako kandi hoba n'icibutso cyo kwibuka abo babuze ababo n'ivyabo nuko leta yoshumbusha ababuze ivyabo n'abateshejwe izabo nuko leta yotegura inyigisho zo kuremurura imitima leta yofasha kandi mu kwitaho imfuvyi n'abapfakazi ivyo nyene vyo kudahana natwe biratubabaza umuntu harakwiye gushirwaho itegeko ryo guhana umuntu yakoze ikibi kandi bikaboneka kunywanisha abantu naho ni vyiza kunywanisha abantu bakabana neza bakaja mu mahoro ntibazosubire kwinubana umugambi wo gutsimbataza amahoro ibyo leta yakoze ntawo bigaya mugabo nuko tusanga nk'ibiganiro byashikiriye nk'abantu bake iyo bari kugira bigashikana cyane nko ku mitumba hakaronka abantu benshi babikora hanyuma umunyagihugu wari we wese agashikirwa mugabo ni kwa kuri naho nyene utusanga karimwe nko mu misi yahera batusanga nk'igitigiri cy'abakenyezi baja muri ivyo biganiro ugasanga ni gitoya ugereranyije n'abantu b'abagabo kubijanye n'ivyo kugiriranira ikigongo umurundi wari we wese yokwibagira kahise umwe wese akirengagiza ivyo bavyaramushikiye na cane ko baciye umugani ngo ntibagira ntibana